Hello les amis, mugire umunsi wa gatanu mwiza, mugire nibe vyiza, ndabaye ikaze turabera amakuru inkino ari muragenda vugwa hirya no hino kw'isi mu bimenyesha makuru bitandukanye twifashije za front pages kuma e-papers. Mu gihugu ca Tanzania mwananchi yarose kuri Simba itubwira ati Gomez mumenyerezo wa Simba yamaze gukoresha imyimenyerezo y'abakinyi bazosinda ibitsina 5 busa Kaizer Chiefs ku munsi w'ejo bagakora remontada. Kimenyesha makuru de news naje kitubwira kiti Simba zogwana gushika ku munota wa nyuma nkuko John Boko yabivuze, akaba Simba yiteguye gukora remontada igakora ibintu mu vy'ukuri abantu batibaza ikagombora ibitsindo bine babitsinze mu rukino rwo gutangura, igakora remontada igatsinda ibitsindo 5 mu busa ikikarifya muri kimwe cya kabiri gice cya nyuma cya Champions League ya Afrika. Akaba Simba imaze inkino zibiri zose zitsindwa, akabita ligera itsinda inkino zikurikirana za CAF Champions League. Ku munsi w'ejo ikaba yiteze ibitangaza ivuga ati dutegerezwa gutsinda Kaizer Chiefs, dutegerezwa gukora mu vy'ukuri amateka. Akaba rero Simba ivuga ati na FC Barcelona yarabikoze muri 2017 itsinda bine mu busa na Paris Saint-Germain kizakora remontada camp ni sinapito muri kimwe. Ati kubera iki bidashoboka, kubera iki mutubwire ko bidashoboka, reka rero turindire nimba Simba mu vy'ukuri izohava ibikora igakora amateka. L'equipe mu gihugu cy'Ubufaransa yagatse kuri Memphis Depay, akaba mugabo ku munsi wa Mungu zo kino kinogwe gwanywa muri Rio aho yazo barangije amasezerano yiwe mu mugwi. Akaba yavuga ati ngaha mu vy'ukuri hazokwama ari muhira. Akaba rero uyu mugabo yaramaze sezo zine n'igice muri Rio avuye muri Manchester United, akaba ari marifuzo n'imigwa atari mike harimo na FC Barcelona, aho atanabihakanye mugana n'abamenyesha bakavuga ati Barcelona imiranyipfuza, ariko hariho n'indi migwi myinshi imiranyipfuza, sindafata ingingo, nzofata ingingo mu vy'ukuri iyi sezo imaze kurangira no nzomenya umugwi uzoca nerekezamwo. Akaba yarangije amasezerano yiwe, umugoso mutora ukaba uzomutorera mu vy'ukuri ubuntu. Kimenyesha makuru Marca mu gihugu ca Espagne i Madrid cyo cyarose ku nkino za La Liga ku munsi wa nyuma mu 18 ku munsi w'ejo cy'isa 11. Akaba rero zobera, akaba rero Madrid izobira imirarondera igikombe, izokina na Villarreal mu gihe Atletico Madrid izobira imirarondera na igikombe, izokina n'umugwi wa Real Valladolid. Akaba niyo migwi yose haba Villarreal izobira imirarondera gukina Europa League na Villarreal na Valladolid izobira imirarondera kutamanuka mu cyaho ca kabiri. Akaba rero inkino arizo nkino tubwe kali ziti zoba zikomeye kuruta izindi ku munsi w'ejo. Akaba rero market tubwira ati hasiga umunsi umwe kugira Liga y'uno mwaka irangire mu vy'ukuri tutezo kuvyishimira, ati kuniko batsindira mu vy'ukuri igikombe ku munsi wa nyuma w'ihiganwa. Akaba kandi Marca yagarutse kuri Toni Kroos ku munsi w'ejo mugano n'umumenyesha makuru avuga yuko umuhagarikizi Manuela yagize uruhara kugira Real Madrid ibe irimo iragwana mu vy'ukuri kubi no kubwiza kuri La Liga. Atumenye uyu muhagarikizi yaratwije akaba yagaze kuri rwa rukino rwa Sevilla muribuka Militao akora penalty yavugishije abantu batari bake. Militao yarakoze penalty bateye corner, Real Madrid ikoze counter attack ikironka penalty baca batanga penalty ya mbere ya Sevilla. Akaba yakuruze yavuze ati uyu muhagarikizi yaratwije ni watumye tuba turi mu kibanza ca kabiri, tuzoba twiteze ko Valladolid ibanza kudutsindira Atletico Madrid. Ati mu vy'ukuri yadukoreye amakosa. Akaba ari mu vy'ukuri yavuze ati impamvu twagiye kumushona twebwe na City nuko natwe twabona yuko mu vy'ukuri yuko yarengeje. Akaba ikimenyesha makuru AS Madrid nashaka kugura rukino kitubwira kiti abakizigenza babiri indoto imwe. Ati abakizigenza ni Koke wa Atletico Madrid na Sergio Ramos wa Real Madrid bose indoto afise nimwe no gutwara Liga ku munsi w'ejo. Ati Ramos naho amaze igihe yaragize imvune tashobora kuzoshika mu bakinyi bazogaragara kugura rukino, aho kandi rushobora kuba ari rukino rwa nyuma muri Real Madrid ahazoba ari mararangiza amasezerano yiwe, ashobora kuba atazohabwa ayandi. Akaba harimo n'abandi bakinyi nk'aba Isco ba Marcelo, abo bose bashobora kuba bazamo barakina inkino zabo za nyuma ku munsi w'ejo muri Real Madrid niba bamuka badahawe ayandi masezerano. Mu gikitibire yuko kokino bashaka gutwara igikombe ca La Liga ciwe ca mbere ari kizigenzo wa Atletico Madrid, aho kizaco igikombe ciwe c'8 atwaye kuva ashitse muri Atletico Madrid. Akaba AS irangiriza kuri za transfer mu vy'ukuri tubwiye yuko
Mino Raiola arimo araha ofa Barcelona mu nyezamu wa AC Milan Donnarumma ati ni mu mutore ku buntu bwana, akaba mu nyezamu atirongeza season yiwe muri AC Milan ku myaka 23, akaba arimo aravuga ati ndabahaye ofa ni mu mwitorire. Akaba kandi umunyezamu yoshika ku buntu, akaba ari mu vy'ukuri vyoca bituma ngo Barcelona ishira Ter Stegen ku isoko. Akaba ari Ter Stegen tukimuri ko yamaze no kugira imvune murabizi ahatozona kina elo, akaba rero yamaze kubagwa ku munsi w'ejo vyaraheze, aho yagiye kumara amezi atari make ari hanze y'ikibuga. Mu vy'ukuri umva ko ari inkuru mbi ku bafana ba FC Barcelona. Ikimenyesha makuru mu Deportivo mu gihugu ca Espagne Catalonia naco cabandanije kuri za transfer kiri kiti pressure, ati bari kuri pressure, ati Barcelona yiteguye gukora impinduka mu vy'ukuri ati mwiyisama izo mpinduka bakavuze Katonire mu vyo twitega ibintu bikomeye muri yisama kuri FC Barcelona. Kibetubwira ko Sergio Roberto, abagabo ba Piqué, ba Jordi Alba bose bashobora kuva mu mugwi ku buntu muri yisama ati reka tunire zimpinduka FC Barcelona irimo irategura. Ikimenyesha makuru c'Catalonia kandi Sport naho cyagarize kuri transfer kiri kiti kazoza ya Griezmann, akaba ariyo teme cyakoresheje uyu munsi kuri biti kazoza y'umu Faransa iri mu vy'ukuri mirakekeranwa muri FC Barcelona. Ati hasigaye operation imwe gusa nuko FC Barcelona imigurisha, akaba hariho Juventus iri mu ya mbere imwo irifuza Griezmann, akaba ari Barcelona yifuza kumugurisha kugira igabanye ibibazo vy'ubutunzi yahuye navyo muri iyi sama kubera COVID-19. Akaba Juventus ishaka kumukirita ko rese ubwoba bwa Cristiano Ronaldo ashobora kuyivamwa muri iyi sama, ikavuga dukeneye uwundi mukinyi afise izina rikomeye. Akaba nawe ko Griezmann yo fitinga muri Juventus. Akaba Diario Sport tubwira ati yuko yojana n'abandi bakinyi barimo Sergio Roberto, barimo Neto na Carles Arena. Reka turendire kandi ni affaire à suivre. Akaba kandi mu yandi makuru kibenshi bashaka kunyera cyarose kuri Ronald Koeman kitibara yuko umugabo ari marapanga pre-season kandi azi yuko ashobora kutabandanya mu wo mugwi ati umugabo ari marapanga pre-season yuko namaze kuri imyimenyerezo yo kwitegurira season igiye kuza, mu gihe atarishoboye yuko ari wazobandanya mu uyu mugwi reka turindira hano bizoherera ni affaire à suivre. Mu gihugu c'Ubwongereza n'abagaze kuri transfer gusa kubera tugiye kwinjira muri transfer window, ahantu hose bavuga transfer guhera mu kwezi kwa gatandatu bazabagura isoko ry'igurisha ry'abakinyi. Ubumva ni transfer zandikwa gusa, haba ku front page haba ahantu hariho hose ni transfer mu vy'ukuri. Kimenyesha ko dira Telegraph mu gihugu c'Ubwongereza cyahereye kuri Harry Kane yamaze kuja kumugaragara, aravuga yuko yifuza kuva muri Tottenham. Aravuga mu vy'ukuri akaba ari yatanze interview kuri Sky Sport, aravuga ati ndifuza mu vy'ukuri kuva muri Tottenham ati mu vy'ukuri n'ingingo mfashe ikomeye, ati ndashaka kuganira na Daniel Levy umuboss wa Tottenham mu vy'ukuri, ati nyuma y'imyaka 16 nkinira Tottenham, ati ndibaza mu vy'ukuri yuko tuzokumvikana kuri ingingo ngiye gufata. Ati sinzi wivye ari mariyumvira, sinzi yuko yifuza kungurisha, ati ariko je ndumva yuko miliyoni 100 z'amapaundi yofa kwisituratana kimati nazitore. Ati mu vy'ukuri ndifuza kuva mu uyu mugwi, ati ndifuza kuzoba ndimo nakina inkino zikomeye muri izo zitatu zibiri zigiye kuza, ati kandi atazitoye sinizere ko muri imyaka 3 igiye kuza nzoba nkifisa ku gaciro. Ati je numva yozitora, ati ndifuza gukina Champions League, ndifuza gutwara ibikombe, ndifuza gukina mu nkino zikomeye, ndifuza mu vy'ukuri kuva mu uyu mugwi wa Tottenham Hotspur. Akaba Manchester City ari uwo mugwi uhabwa amahirwe yo kwagukana mu vy'ukuri uyu mugabo Harry Kane. Daily Star vyagarutse tubwira ati Citizen Kane ati umugwi wa Pep Guardiola ni uhabwa amahirwe yo kwegukana Harry Kane. Akwandika imenyesha makuru Metro muri match zone cyamugarutseko kigaruka ku majambo yavuze, aravuga ati ndifuza kumera nka Messi, nkamera nka Cristiano Ronaldo, ndifuza gukina mu mugwi ikomeye, ndifuza gutwara ibikombe bikomeye, ndifuza gukina inkino zikomeye nka za Champions League n'izindi nkino mu by'ukuri zose zikomeye. Akaba ari Harry Kane imigwi mwifuza atari Manchester City gusa, hariho Chelsea,
hariho na Manchester United, akaba rero mu vy'ukuri wewe aprefera kuja muri Manchester City kwa Pep Guardiola, nawe yifuza umusubirizi wa Sergio Kun Aguero. Reka turinde ni affaire à suivre, ni nkuru iravugisha Abongereza muri iyi minsi 3-4 irangire. Reka turindira ahantu bizoherera. Guys, ducere mu zindi transfer z'abakinyi ziba zigenda zandika mu bihugu byose bitandukanye. Akaba ari kimenyesha makuru RMC Sport mu gihugu cy'Ubufaransa iteberewe ko Paris Saint-Germain guhusa Kylian Mbappé bw'imyaka 4 ikamuhumushira nk'uwo yahaye Neymar. Akaba ari Mbappé atarafata ingingo yakazo yiwe muri Paris Saint-Germain, akaba yavuze yuko rero wewe azobishura ero imaze guhera ari hazofata ingingo kugira baraha Paris Saint-Germain umwanya ukwiye wo kuroketa abandi bakinyi yifuza ntice imutako mu vy'ukuri umwanya wose cyangwa n'amafaranga yose kuri Kylian Mbappé. Akaba rero mu yandi makuru Manchester City yamaze gusinyisha agasore kakiri gato k'imyaka 18 ka Metinho, kaba yakavanye muri Brazil mu mugwi wa Fluminense ku miliyoni 5 z'amayero, kaba kaciye kaja mu mugwi watoye mu gihugu c'Ubufaransa mu gice ca kabiri ku ntizanyo, akaba vyaheze yamaze kugasinyisha. Akaba kandi FC Barcelona yamaze gusinyisha Kun Aguero ntikiri inkuru, vyaraheze asigaje gusinya gusa yireme kuganya umushahara wa miliyoni 10 z'amayero, vyaraheze nyene vyose bizoba confirmed nyuma ya Champions League. Mu gihe Dortmund mu vy'ukuri ngo position yawo kuri Jadon Sancho iri clear, ati Jadon Sancho mu vy'ukuri liteguye kuva muri Dortmund, ati bidi bashaka niyitari musi y'imiliyoni 100 z'amayero. Reka turindire ni affaire à suivre, manira cha mwifuza ariko niratanga ubusabe buri officiel. Ngiye kandi mu yandi makuru mu Chelsea na Paris Saint-Germain zikifuza gusinyisha ikinyo hagati wa Barcelona. Rero Pjanic vyarangiye abaye flop mu vy'ukuri muri Barcelona, mu gihe AC Milan mu vy'ukuri iri mu mugwi ya mbere yifuza gusinyisha Olivier Giroud, harimo Lazio, Roma na Inter Milan hamwe na AS Roma zifuza gusinyisha uyu mugabo Olivier Giroud, mu gihe Frank Lampard ashobora kuja mu mugwi wa Crystal Palace kumenyereza guhera muri saison ize. Reka turindire ni affaire à suivre. Mugere Buffon yavuze uko ashobora guhagarika ku mupira w'amaguru inyuma y'isezo canke agakora mu by'ukuri ingingo y'ibisazi nk'uko yavyise crazy, akaja mu wundi mugwi mu by'ukuri mu rindi higanwa agafata iyindi challenge. Reka turindire ni affaire à suivre. Guys, ranciye kuri Premier League sinogena rero ntaciye ku munsi w'ejo abandanije Vitaro itsinda ya Telestar 2-2, akaba kanse yatsindiwe muhiraniro wa Yale 2-0 mu gihe message ngo zenganije na Aigle Noir ubusa mu bundi Flambeau du Centre yirahira Rukinzo 2-0 hari Gitega. Akaba ku rutonde kuno ruhagaze Flambeau du Centre tayari yamaze gufata ikibanza cya mbere imbere yaho Kayanza Nyerikanganya igatsindwa na Royal amanota 58, mu message ngo zifise 52 binganya na Kayanza. Akaba reme Flambeau du Centre mu vyisigaje gutsinda urukino rumwe itwara Primus League yaho ya mbere kuva ibayo. Hakaba Interstellar tayari Lezerefa na Muzinga rero bamaze kumanuka mu cyaho cya kabiri, bumva ko mu vy'ukuri ari inkurumbi ku iyo migwi yamaze kumanuka mu cyaho cya kabiri. Mugire ibihe vyiza, murakoze.